Eh, Yesu nashimwe bene data muri mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Je ndabaramukije Ntamvukiye Emmanuel batazira barakuntumye. Intumwa aho mvuka ni province Gitega, komine Bukirasazi, Gacimbiri ni Migano. Hanyuma kuri uyu munsi igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatanu 2024, nahawe message yo guha abarundi muri mu Burundi, abarundi muri hanze, kugira ngo have ubujiji. Imana irambwira ngo hari kuzazanirwa mu Barundi kubwo ibise canke se kuramukwa kw'ivyo nateguriye igihugu. Hanyuma rero nico gituma nahawe gushikiriza iyi message, nkuko Imana yantumye. Yambwiye ngo hariho benshi buzuye ivyifuzo n'amarangamutima no kugira ngo bigire ngo nibo ariko navyo ni vyiza, kuko ibinyempingwe ngo harya bivuze bibura saa 9. Ibinyempingwe bibura saa 9. Ngira ngo abazi ibinyempingwe ni ibintu bimeze nk'inzuki. Hanyuma ivyo binyempingwe bivuze, abantu barumva ko saa 9 zageze. Ni ukuvuga ngo Imana irambwira ngo ibiriko biravugwa ni ivyo kuramukwa n'ibise vy'igihugu c'u Burundi. Rero Imana irambwira ngo ubuhanuzi buvuguruza ubuhanuzi bw'ibinyoma buriko bucishwa mu Barundi, kugira ngo abarundi bumve kandi bamenye. Rero message nahawe gutanga ni message yo kubami, kubaganza, abami baganza. Abami baganza nibo nahawe gutanga iyo message kugira ngo bamenye, bumve, abarundi bamenye kandi bumve. Nahawe kubo abavuga ngo ni twebwe bigira, hariho ababigize abami ngo bazotwara kino gihugu, bamwe bari mu busho, abandi nabo bari mu bunugunugu. Imana iravuga ngo bwira abarundi bamenye uko ibi porogaramu izogenda, kandi nta n'uwuyizi, nta n'uwuzoshira mu ngiro, ni Imana yonyene, si umuntu. Murazi yuko Imana yaduhaye message, twarongera yuko iryo hanga rizokora riri mu mpande zose, riri muri leta, muri leta, mu bisata bitandukanye, haba mu gipolisi, mu gisirikare, mu barimu, mu baganga, mu baministre, eka hose bariyo, no mu mashengero vy'impwemu bose bariyo. Ariko uno munsi nje kuvuga ku kintu Imana yambwiye ngo bwira abarundi bamenye, boye kujuragirika. Imana imbwira ngo bwira message abarundi uti nta muntu yiyimika, yimikwa n'Imana. Bamwe baravyifuje, abandi barabirota kubera amarangamutima canke se ikigugumizi. Mugabo Imana yambwiye ngo ivyo bibura ibinyempingo ngo iyo bivuze bibura saa 9.
hanyuma inimero zanje mundonderako ugomba kumenya vyinshi. Inimero zanje nizi: ni 62 88 15 9. Duce dukurikira izo message. Imana irambwira ngo bwira abarundi bamenye yuko uko narungitse abavugishwa b'ukuri niko na shetani yarungitse abavugishwa b'ibinyoma, kugira ngo bamenye ntibasamazwe n'ibinyempingo bibura saa 9, ntibasamazwe n'ibise byo kuramukwa. Imana irambwira ngo bamwe bariyimitse nka ba Muyimpundu n'abayitwa ba Katikati n'abandi bariko bariyimika n'abandi biri mu mitima, no kuvuga ngo abo bose ngo nabe binyoma kandi nabiki nibibura ibizoba. Uko igitiba mu kugira gitahe gitangura kweya. Nuko rero Imana irambwira ngo hari n'abandi bavyifuza, ari kirambwira ngo barundi, ni hehe mwabonye umwami yiyimika? Ni hehe mwabonye ko mwabahereje ku mitima? Ni hehe mwabonye umwami yiyimika? Ni hehe ko muriko muratanga ibintu? Ni hehe ko muriko murakurikira amarangamutima? Ni hehe mwosenga? Ni hehe ko mubuze gusenga mugakurikira abantu? Wizigiye umwana w'umuntu avumwe. Irega ibi bitegura ko mwotegura ubugingo bwanyu. Imana yambwiye ngo babwire uku gukizwa ari abanyamoko, uku gukizwa ari abanyamigambo, uku gukizwa bamwe birata ubufeka abandi birata ubupanekoti. Ivyo nivyo butuma mushika ku masezerano. Mugomba kubanza gucishwa mu gukebwa, gukizwa. Iracabatunganya, iracabayungurura. Uko gukurikira kw'ibinyoma, uko gutanga ibintu muriko muratanga vy'ibinyoma, mukurikira ibinyoma, mukurikira abantu, munaniwe no gusenga, murabe ibihe mugendeza mukavuga ngo birabaye. Hariho abababwiye ngo nimuhebe, ngo nimujana amazi, ngo ibintu bigiye kuba, ngo muyimburire mu nzu. Mwabonye uwimbura amazi arinde uwo kwimbura amazi? Genda babwire, Imana nimba yaravuze kuzokosora kino gihugu, naje ndimwe mu babivugishijwe, ariko naje yaba nomenya umunsi nogizene naje nokinje ko ndi umuntu. Ivyo ni ibintu Imana yateguye muri programa, bizoba programa y'Imana, nta muntu ayizi. Natwe tubibura. Niwombwira ngo bizotangura ndi ngaha, niwombaza ngo uwo mwami ngo ni naka. Umuntu wese azoza avuga ngo umunsi n'itariki, uwo siwe barundi, mureke guhuruza. Umuntu azoza yiyimika ngo niwe mwami, ntimuhirahire, nta mwami yiyimika. Ivyo nivyo murimwo bababwira ngo voma amazi, ngo nivyo mwahitiyemo. Mbega wabaroze ninde barundi? Wabaroze ninde? Kwari mwege mwari mwahawe kumenya Imana, ko ari igihugu cyari kigifise akabombe kera ko gusenga. Mugabo musenga n'ivyifuzo, mugasenga musaragurika, mwiruka, mugasenga muri abahutu n'abatutsi, mugasenga muri abanyamoko, kandi muzi yuko muri Bibiliya handitse ijambo ngo amacakubiri yamuka kugwaho n'umusaraba. Hengu wanka mwene se wundi n'umwicanyi, ntivyanditse mu bitabo, ntimubirenga ko mubibona. Nitwanka na hagati yacu twitwa ngo turasenga. Imana imbwira ngo babwire bareke kuja muri iryo sakambura ry'ibintu bidashoboka, bareke kuzimira bazindutse. Uno munsi Imana yambwiye ngo mvuge kuzoganza. Imana irambwira ngo nivyo ivyo binyempingo biriko birabura, nuko bifuza bace bagira ikigugumizi ngo nibo sibo.
ariko umve ngo ibabwire ukuntu ibintu bimeze porogaramu. Ndasoma amajambo muza nahawe. Aya majambo suko nayahawe uno munsi, ni igihe cyo kuyashikiriza kigeze. Mu Ngoma ya mbere 11 Abisirayeli bimika Dawidi. Bukeye Abisirayeli bose bakoranira imisi hamwe i Heburoni, baja kwa Dawidi baramubarira batehe, raba turakara kamwe n'amaraso amwe kabiri, kandi mu bihe vya kera hamwe Sawuli yari umwami, ni wewe wajana Abisirayeli gutabara mugatabarukana, kandi Uhoraho Imana yawe yarakubwiye ko ari wewe uzoragira abantu biwe b'Abisirayeli, kandi kuzoba segaba wabo. Gatatu, uko niko bashinga ntahe bose b'Abisirayeli bashengereye umwami i Heburoni. Nuko Dawidi asezerana nabo isezerano imbere y'Uhoraho i Heburoni nyene, bamwimikisha amavuta ngo abe umwami w'Abisirayeli, nk'uko ijambo ry'Uhoraho riri, iryo yavugiye muri Samweli. Yesu nashimwe. Ehera mwege muvuga ngo mubona biyimika ngo nibo bakiyimika, ngo nibo bamwe bari mu busho bivuga ngo nibo. Nta mwami yiyimika. Aho mwaboneye umwami yiyimika mwa Barundi mwe ninde? Mukurikira ibintazi. Nta mwami yiyimika. Umwami ni ukuvuga ngo Dawidi yari yamushize mu mitima y'Abarundi kera, igihe yishe Goliyati, kwari gutegura imitima y'abantu kugira bamenye ko hari icyo abasumbije, bamubike bamuzi, babe bamuzi, Imana imwuzuze mu mitima yabo, bamuboneye ku bikorwa, ntibamuboneye ku majambo. Ntiyivuga ngo ni jewe, abantu bose basavyigire bani jewe, abo bose ni ivyariro vya shetani, nukuzimiza ihanga ry'Abarundi. Umve ndababwire Barundi kazi, mwanse gusenga musenga murabisha aya maso y'umubiri, aya maso y'umubiri n'amatwi y'umubiri. Ibi mwikanguro bizotsindwa, ibisi ivyo bizobona. Hazobona amaso y'imwemu, habone humva amatwi y'imwemu. Singivyo ni muri ko murakurikira muruduka, mukurikira ibintu by'ibintazi ngo nibo, ngo igihe kirageze, ngo ninde amenya ibihe, ko ibihe bifise mwene ibihe. Ico bikora kirihuta. Imana irambwira ngo babwire ko Dawidi ariho. Nivyo mugabo abo bose bavyigira ntimukurikire, n'abakurikiye hindukira Barundi. hindukira muve muri ubwo bujiji, ahubwo muhindukizwe no gusenga kugira ngo mwezwe, muve muri aya macakubiri, kugira ngo muzobe abantu bakira icyo Imana yatanze. Ngaha nibo bamwibaririye, siwe yababwiye ngo ni jewe. Soma nimwinjire muri Bibiliya, soma ijambo, musenge mutahure. Muracarushe
muracakurikira ibintazi, muracafite ingorane. Reka duce dukurikira message Imana ndiko ndasenga. Nababwiye ko izi message nazirose kera, mugabo bivana n'igihe cyo kuzishikiririza, numva mwema mbwiye ati ubu harageze kutanga ya message. Arahezagiwe. Turabandanya na message. Aha izi message nababwiye yuko Imana yabimpaye kera. Nk'izi message yazimpaye cya giso kisha ya Bujumbura, kiriya gihe ndiko ndasemerera Bujumbura. None ariko kubera izima nkabibika, irambwira ngo harageze ko utanga iyi message. Nuko aho ndaduga gusenga, iri kirambwira kuvyerekeye vy'igihugu c'u Burundi, imbwira ukuntu uwo mwami azoba ameze. Sindamuzi, nawe ashobora kuba ataniyizi. Imana irambwira ngo genda ku musozi ndakubwire, ndakwereke ingene. Arambwira ukuntu igihugu kizoba kimeze mwikanguro, ukuntu ngo iki gihugu kitigeze kironka amahoro kuva kibaho, ngo izogeha amahoro yo mu gihe cy'iherezo. Irambwira ngo mwana w'umuntu, jewe sindenganya, ibindi bihugu byararonse amahoro, ariko Burundi ntiburapfa buronse amahoro. Nzoba nje gutanga amahoro y'igihe cy'iherezo, hama nzoca ngaruka. Nukuvuga ngo twege tuzoronka amahoro yo mu gihe cy'iherezo, tuzaba dufise amahoro n'ubutunzi bwa zanzahabu n'ibiki, bitume ahubwo nasanze ari twe tuzodibama. Nitwe Yesu turavye nabi azoza nituje mwijuru, kubera ngo tuzaba dufise ubutunzi. Burya ndababwire ga bene data, nimba muna dusenga nuko yadushyize mu bugaragwa. Gusenga nirya n'ikindi kibazo, gusenga n'imiduga n'ikindi kibazo. Ico gihe muzoba mwuzuye asha, muzoba murya mwicaye, muce mwibagira nk'Abisirayeli. Yesu azoca agaruka, kuko ubutumwa bw'umwuzuzo n'ubw'umwuzuzo n'ubw'imperuka, ubutumwa muzojana ku isi yose n'ubutumwa bw'imperuka. Yesu akaca agaruka, nukuvuga ngo n'ubutumwa muzoza kujana, ngo mwakosowe n'Uhoraho, kuko azoba ariko araterasa ikibanza, fondasiyo iberamwo y'ubutumwa bwiza gushika isi yose. Nukuvuga ngo nuvuga ngo izozana za binyongori ziharura ikibuga kugira hashingwe fondasiyo. Nibyo ego. Hanyuma rero ndi ku musozi ndiko ndabaza Imana, imbwira ngo tuga ku musozi ndakubwire uko ibintu bizogenda. Aha rero ishima ukuntu bizoba bimeze, ukuntu uwo mwami azoganza, n'ukuntu ngo si ibi byo gukizwa tubesha, ibi byo gukizwa ushitse mu biraca aca pagana gaca abo mupagani nk'abandi kubera amafaranga. Hazoba hari ngo ico gihugu bazoba bakijirwa. Igihugu cy'u Burundi na nyumba 10 azoba ari umuntu atuma ahumuriza abarundi, tuma bamunezerererwa. Nta by'amoko, nta by'amacakubiri, nta by'imigambwe, nta by'ibiki, nta byo kuraba izuru n'inzobe n'ubwirabure, nta byo kuraba umunyamuramvya n'umunyagitega, nta byo kuraba abanyengozi, nta byo kuraba uno munsi ngo n'amacakubiri. Nagire ndabamenyeshe yuko ibi by'ubuhutu n'ubututsi mugome mukizwe, ntaje kubera abakizwa b'abahutu cyane ngo abakizwa b'abatutsi. Ndakurahiye abazoshika mu isezerano, mugome mube muradahwa, mudahwe ivyo bintu, mubidahwe, kuko ivyo bintu wabibasutsemwo ni mubimusubize. Ko hari akaririmbo Imana yavuga ngo twaturima gusubiza Satani ibintu vyiwe, mubwire kuri kuja mwijuru. Ibi bintu vy'amoko mubona biri muri kino gihugu, ibintu vy'amoko y'amadini ubona bose barabana yingwe, ibi zobibarukisha. Imana ambwiye ngo bazogenda nzogenda ndabica ingenda, nabazigira ngo baraje ngo baje mwikanguro, nzogenda ndabica ingenda kubwo kutumvira, kubwo kuzura amoko y'impande zitandukanye. Rero induza injana njara ku musozi, irambwira ngo porogaramu yuko igihugu kizoba kimeze ico gihe, nzoba ngoma kugisubiza amahoro yo mu gihe cy'iherezo, izo bimeze uko.
ikimpa muri Yeremiya, murabe Yeremiya 23 ikimpa ku murongo wa 5. Mugabo reka dusome tungane ryo hejuru 23 havuga ngo ivy'abami baganza nabi n'ivy'abami bazoza n'ivy'umwami azoza agororose. 5 Laba iminsi izoza ni jewe Uhoraho bivuze, nzonagisha kuri Dawidi uwitwa Shami w'umugororotsi, kandi azoganza nk'umwami, agire ikiganza ciza, ace iziroranye nizibereye mu gihugu. 6 Mu gihe ciwe abayuda bazokizwa, Abisirayeli bibere amahoro, kandi niryo zina azokwitwa, nguhoraho niwe kugororoka kwacu. Nimurabe rero kuna abarundi bose bazoba bamwita ngo Uhoraho niwe kugoroka kwacu. Abarundi bose bazoba banezerewe, bazoba buzuye kubumwe, bazoba bafatanije bwa bumwe rero buri kuri yo embleme yo sinye, niho buzoba buri nta kuvangura bizoba bihari. Ngo azoba yitwa Shami, ni ukuvuga ngo ni mpwemu ya Dawidi izoba iriko irarongora, si Dawidi urya yaragiye, ni mpwemu ya Dawidi, ni Shami rivuye kuri Dawidi, ni mpwemu ya Dawidi izoba iriko irarongora, niyo izoba iriko iraganza. Nta murundi numwe azogira amagorwa, oya. Kandi azoba yitaye ibikorwa, simvugo oya, nibikorwa kugira abarundi baruhuke. Nta murundi azoba ariko aramererwa nabi, azoba ahunga igihugu abona ko banakabamuriye, abandi barya bonye n'abandi babona. Ivyo siko bizoba biri. Imana irambwira ngo bwira abarundi bamwe bakwirikira ngo bamuhe impundu bande, muravangiwe, bibananiye gusenga. Ndi umwana wanyu. Imana imbwira ngo babwize ukuri, babimenye ngo kuri kugutwara kwiwe, kugwanza kwiwe, ngo azoba yitwa Shami, ngo abarundi bose bazoba bavuga ngo Uhoraho niwe kugororoka kwacu. Si wazovuga ngo ni jewe, kandi si nawe zovuga ivyo. Abarundi kubwo bazoba bamwibonamwo, buzuye impundu, buzuye amahoro, buzuye umunezero, buzuye kubona ko igihugu ari ciwabo, bazoba buzuye amahoro n'ubwiza buva kuhoraho. Si nawe azobaganza, ni Imana izobiganza. Ibi rero mubimenye. Ibi reka tubibabwire, abenshi mwiteguye ko abaza kuvuga ikanguro ari abo hanze. Abarundi bene so ivyo bavuga ntimuvyumva. Mukeneye abahanuzi bava hanze, bo murabumviriza, kubera bo baza bayafise. Abiwanyu kubera batazi, mugabo ndazi neza yuko muzomenya ko hari abahanuzi mubo mwavyaye, mwase kubumviriza biyangara bavuze. Muzokebanuka mukubiswe, muzoza kwibuka kuyora mwasheshe. Barundi bene data, ibi bintu mukwiye kuvyitondera, ibi bintu mukwiye kubihagararamo neza, kuko isezerano ari ryanyu n'abana banyu. Nuko Imana ihejeje kumpaye amajambo, aha Imana ikiranyereka intwaro y'uwo muntu ukuntu azobatwara. Irambwira ngo guhera kuri uwo mwami n'abanyumba 10 n'abagacimbiri, ibintu byose bizoba bimeze neza, bazoba baguye. Abarundi bazoba babona ko ari umuco, arabaje kubahagarara imbere bazanywe n'Imana. Nta murundi
n'ubwo busho mubona buzokoropwa nta busho buzokoropwa hamwe bwugagwa ata murundi aja mu gasho. Nivyo Imana ikimpa indirimbo y'ukuntu Dawidi yatoranijwe. Duce dukurikira iyo ndirimbo. Imana yongera kubarira Samweli, uzoge nzajyari kuririra Sawuli, ko yakoze ibyaha bikansesema mu bahungu ba Isayi niboneye, uzoyo borihanga kanyoboka mvatse ugendo murobanure. Imana niyibona ibihanze ihanga ryayo kandi nayibibagwanira mu bahungu ba Isayi yiteguriye, uzohangana n'ibihanze ihanga ryayo nawe n'umusavyi wayo ni Dawidi. Imana niyibona ibihanze ihanga ryayo kandi nayibibagwanira mu bahungu ba Isayi yiteguriye, uzohangana n'ibihanze ihanga ryayo nawe n'umusavyi wayo ni Dawidi. Samweli ravuga ate Uhoraho, Sawuli urazi niwe wamwimitse kandi naho nokora ivyo yonyica. Imana iramubwira hitana inka uhitane ihembo shiremwo amavuta, uhitane Isayi n'abahungu be, ubwire Sawuli ko ndabakeneye. Imana niyibona ibihanze ihanga ryayo kandi nayibibagwanira mu bahungu ba Isayi yiteguriye, uzohangana n'ibihanze ihanga ryayo nawe n'umusavyi wayo ni Dawidi. Isayi kubaza nararobanura kandi na Samweli nivyo yabona, ahita n'amavuta ngo arobanure. Imana iramubwira suko nkora, mu bahungu biwe hari usigaye kandi niwe ngomwe. Dawidi araza ararobanurwa. Imana niyibona ibihanze ihanga ryayo kandi nayibibagwanira mu bahungu ba Isayi yiteguriye, uzohangana n'ibihanze ihanga ryayo nawe n'umusavyi wayo ni Dawidi. Ngira murumva iyo ni indirimbo Imana yampaye kuntu azorobanurwa. Siwe yirobanuye, yarungise umurobanuza amavuta. Mwumvise muri Samweli ko abantu aribo babwiye Dawidi, siwe yivuze. Kandi mwumvise amajambo yuko muri Yeremiya 23:5 mwumvise ukuntu uwo mwami azoza yitwa Shami. Ni shami rizoba rishamitse, ni mpwemu ya Dawidi izoba iriko irakora. Si Dawidi nk'uko muvyumva nk'urya, ni mpwemu ya Dawidi izoba iriko irakora. Kandi ngo uwo muntu bazomwita ngo n'Uhoraho aganza. Kandi ntimuronderere mu mashure, mwabarundi mwe, ntimuronderere mu mashure ngo za kaminuza, ngo izo kaminuza zo mu Burundi iyo hazoba ngo yize kaminuza y'Irodebari. Ngo imve Imana yambwiye ngo ndababwire ngo mu Burundi murafise kaminuza, kandi ngo n'abatware ego mwavuze ngo hazotwara ufise kaminuza, ngo afise kaminuza y'u Burundi. Iyo wowewe ngo azofise kaminuza y'ijuru. Ufise kaminuza y'u Burundi vyo musoba, kandi ngo nivyo muriko murabona ko bibasoba, byabasovye. Mugabo ngo uwundi azoba afise kaminuza y'ijuru. Kandi ngo mwashizeho icyagezwe ngo uzobatwara n'ufise kaminuza y'u Burundi.
kandi hamwe mutwagwa musaba abatutsi bakaba bashiriraho, murabona ivy'abatutsi, musaba abahutu bakaba bibashiriraho, murabona ivy'abahutu, ivy'abatwa navyo nivyo ngira ngo mugabo ngira vyo ntibizoshikirwa, ivy'abaganwa mwarabibonye. Igomba mubone ivyo musavye ivy'abahutu bibazanire, musavye ivy'abatutsi bibazane, musavye ivy'abagana, gushikaho muzobona yuko ivyo vy'amoko n'ivyo vy'amashure muriko murazana mwashize imbere hari ubuyobe. Imana izoza kubazanira uwo muntu murushe, mugowe mufise amagorwa, ivy'amoko mugira ati nakwiyo iyo udutabara, n'ivy'amashure mukagira ati iyo udutabara ukatwereka uwo muntu, izoza kumunyegurura murushe. Ndabivuze ndi umwana wanyu navyawe namwe, ndi uwo ngaha kandi ni ngaha, izomunyegurura murushe nimwutumvira abahanuzi ngo muce bugufi dusenge dusaba iryo sezerano ko rishika. Ariko data yambwiye ngo nsengere abantu abo tuvukana, nsengere ba data na ba mama nabo tuvukana, nico gituma ngomba gusenga, ndabasengera ijoro n'umurango. Data mw'izina rya Yesu, uri Imana ushobora vyose, uri Imana nyene ububasha n'ubushobozi, shikirije message yawe nyakubahwa Mana. Abana b'u Burundi nabawe, twese turabawe, ndakwinginze ubaha ubwenge, basubire inyuma kugira ngo basenge, basubire inyuma basenge batari mu bwoko, basenge batari mu ivy'ubuhutu n'ubututsi, basenge batari mu ivy'ubufekabo n'ubuhezebo n'ubuki, basenge batari mu ivy'imigambwe, kugira ngo bitege isezerano vy'ukuri. Mwami Yesu Mana, ndaguhamagaye ndinginga kubw'abarundi, ndinga kubw'igihugu, ndasengera inzego z'igihugu Mana, uziha ubwenge kugira zimenye iryakizakira isezerano. Ndasengera kuva kuri perezida gushika ku Mana, ku mukuru w'umutumba, ndasengera Mana bose, ndasengera bari mu nzego zose Mana, ubaha ubwenge bamenye ko kugira ngo bitegere isezerano, bagitege bejejwe, bagitege Mana buzuye gusenga, bagitege Mwami iyi mpwemu y'ubuhutu n'ubututsi byabavuyemo n'ubuganwa n'iby'imikambwe, kugira ngo Mana bakira isezerano ryawe, twakira isezerano ryawe Mana. Ndasenze kugira bakira iyi message Mwami, uzoba ukoze, kuko umbwiye ngo ndababwire bamenye ibihe, bamenye ibyo gucamwo, bamenye ko haciye umuvugishwa mu bo bavyaye. Ndaguhamagaye uce Mwami wikora nk'Imana, uce Mana aho ushaka kwishika barihishika, kugira abarundi bave mu bujiji, bave kwizera ibintazi bo Mana, ahubwo bikosore bave mu vy'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa n'ubuganwa, kugira bave mu vy'ubufeka n'ubuvuzeze n'ubuherena n'ubukatolika, kugira bitege isezerano kisezerano ugomba ko ari abana b'u Burundi b'abaheburayo aho bazojakira pana bakizwa b'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa. Ivyo sivyo ukeneye, ntukeneye bakizwa babenengwe n'abahima n'abezi, oya ivyo sivyo ukeneye. Urakoze rero kuvyumvisa, urakoze ugiye kubatahuza, urakoze ugiye kubakiza mw'izina rya Yesu, amen. Bye bye. Mugubwe neza Barundi aho muri hose, haba hanze haba no ngaha, mugubwe neza mu vyanyu, kandi mwakira umuco uva kuri mpwemu yera kugira twitege isezerano. Mwarahezagiwe.